Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiganiro hagati ya leta ya Republika Demokarasi ya Kongo n'imitwe irwanya ubutegetsi muri ico gihugu birakomeje mu gihugu cya Kenya nubwo nta musaruro ugaragara birageraho. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo. Imwe mu migwi yitwaje ibigwanisho iri mu biganiro vy'amahoro muri Kenya asavye kuronswa uwundi mwanya kugira ishyire hasi ibigwanisho vyayo nk'uko vyatangajwe n'abategetsi ba Kenya uno musi kwa kane. Iyo migwi isaba kuronswa uwundi mwanya kugira ihweze neza ibisabwa, yamara yerekanye ko ishaka kuja hamwe mu gikorwa cyo kubaka igihugu. Yamara hari yemeye utwigoro twa leta twushira abahoze arabagwanya mu gisirikare ca leta. Kabirenga ngaho itangazo ryashikirijwe n'ibiro vya president wa Kenya rivuga ku migwi itiyemeje kuvyereke gushigikira canke itabuza ihagaze ku mugambi w'amahoro. Imenyesha ko Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yasavye abagwanya ubutegetsi kwemera gushira hasi bigwanisho bagashigwa mu gisirikare cy'igihugu mu kigono fata kibanza ko gushiraho igisirikare gikomeye cy'igihugu. Yamara mu gihe ibiganiro vy'amahoro biriko bibera ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi, ingwano yasubiye kwaduka mu buseruko bwa Kongo hafi y'urubibe na Uganda hagati y'inteko za leta ya Kongo n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ari mu rugendo muri Ukraine nyuma y'urugendo yakoreye mu gihugu cy'Uburusiya. Yagiranye ibiganiro na perezida wa Ukraine wamusabye gusabira Uburusiya ibindi bihano. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nazwe. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagendeye uburere buri kure gato y'umurwa mukuru wa Ukraine Kiev burimwo akitwa Bucha katowemwo ibiziga by'abasivile. Ivyo biziga vyatowe ingabo z'Uburusiya zimaze kuva muri ako karere, nivyo vyatumye abatari bake basaba amatohoza ku vyaha vy'intambara Uburusiya buriko bukora muri Ukraine. Guterres yashigikiye ko hokorwa ayo matohoza asaba Uburusiya korohereza sentare mpuzamakungu mpanavyaha izo yakora. Yashimangiye avuga ko iyo abantu bavuga ivyaha vy'intambara, igisumba ivyaha vyose vy'intambara ari intambara ubwayo. Muvyo Antonio Guterres yemereye Ukraine harimo kubandanya ibikorwa vy'ubutabazi bitandukanye no kuvana abanyagihugu mu burere burimo intambara. Yavuze ko yaganiriye n'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu Serge Lavrov kuri izo ngingo uko ari zibiri. President wa Ukraine nawe Volodymyr Zelensky akaba yasavye ko Uburusiya bwofatirwa ingingo zibuza amakungu kugura ibitoro n'amasoko ntanganguvu vy'Uburusiya. Hagati aho vyiteze ko kuri wa kane President wa Amerika Joe Biden ashikiriza ijambo. Ibiro vyiwe vyavuze ko riza ko ari ijambo yo gushigikira abanyagihugu ba Ukraine mu kurwanira igihugu cabo n'ubwigenge bwabo no mu kurwanya intambara. Yavuze ko itagira ifatiro Uburusiya bwatanguje muri Ukraine. Umubare w'abantu bandura COVID-19 ukomeje kwiyongera ku mugabane wa Afrika. Ku gihugu cya Afrika y'Epfo uwo mubare wikubye kabiri. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo. Benito Impuma, umuyobozi w'ibiro by'ishami ry'ishirahamwe ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS muri Afrika kubijanye n'indwara zandukira n'izitandukira, amenyesha ko muri indwi abantu banduye n'abahitanywe na COVID-19 muri Afrika biyongeye cyane. Ubaye bwa mbere nyuma yuko ivyo bitigiri bigabanutse mu kiringo kirenga amezi abiri kubandura hamwe n'ikiringo kirenga ukwezi kubahitanwa na COVID-19. Ukwiyongera ku bitigiri by'abandura COVID-19 muri Afrika bifitaniye isano cyane cyane n'ibitigiri bitera vyongera by'abandura muri Afrika y'Epfo. Ni mu gihe ico gihugu kiriko cinjira mu gihe c'ubukanye aho indwara zifatira mu bice vy'uguhema zibonekeza cyane. Hari hamaze igihe hari agahengwe muri Afrika kubijanye n'abantu bandurikiza ca COVID-19, yamara mu ndwi iheze ibitigiri by'abandura byarasuye gutangura kwiyongera muri Afrika y'Epfo. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bariko bakurikiranira hafi ibimenyetso by'incuro ya gatanu y'ibitigiri biri hejuru cyane by'abandura COVID-19. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi aho imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nabunganira mu mategeko muganga Christophe Sahabu bamutabariza basaba ko afungurwa. Sahabu yayoboraga ibitaro by'igengakira biri i Bujumbura mu Burundi mbere yuko ategekwa kwegura kuri iyo mirimo amaze gufungwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda. Muganga Sabo Christophe azwi cyane atwara ibitaro vya Karorero bikomeye mu vyigenge Bujumbura Kira Hospital, ari naho asanzwe avura nk'umuhinga mu ngwara z'amaso, akaba n'umwigisha muri za kaminuza.
ubu ari mu minwe y'igipolisi. Yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'uku kwezi kwa kane ari kumwe n'umufaransa Dr Jean David Pilote atwara urwego nyobozi bw'ivyo bitaro. Bajanwe gufungirwa mu biro vy'iperereza i Bujumbura nk'uko abamuburanira bavyemeza. Bukeye bwaho uwo mufaransa yaciye ari kugwa. Abamuburanira bavuga ko gushika ubu inyuma y'ukwezi atarigera amenyeshwa icaha ryagirizwa ndetse ko amagara yiwe amukitse. Maître Ernest Ndikumana na Maître Emmanuel Hakizimana baburanira Dr Sahabu Christophe ntibashimye kuduhijwi. Yamara bahaye ijwi rya Amerika urwandiko barungikiye umushikirizamanza Kizigenza wa Republika bamwerekeye nyangwa ry'amategeko riri muri iyo dosiye. Babona ko uwo baburanira bisa nuko yanyurujwe akajanwa gufungirwa aho atazi kandi ataramenyeshwa ivyaha akurikiranywe ko. Batinya kubahwa mushikirizamanza wa Republika yabwirizwa kurenganurwa ahubwo agahabwa n'indishyi y'akababaro. Bibutsa ko ata muntu arenze iminsi 7 canke bibaye ngombwa iminsi 14 afunzwe atarashikirizwa ubutungane, bagatangazwa nuko ukwezi kugiye guhera Dr Sahabu afungiwe mu biro vy'iperereza. Bongera ko uwo mugabo atawemerewe kumuraba aho afungiwe, yaba umuryango wiwe, abamwunganira canke abandi bamwegereye harimwo n'abaganga bitaho ingwara ya asuma asanzwe afise. Bati niho nyangwa rikabije ry'amategeko yerekana gashavu abamufashe bari bamufitiye. Basaba bashimitse kuwo baburanira yorekugwa akaburana yidegemvya canke agashikirizwa ubutungane akabwirwa n'ivyaha yagirizwa ivyari byo. Uko niko n'amashami yigenga kurikirana hagufi yo dosiye yabibwiye ijwi rya Amerika. Maître Gustave Niyonzima atwara urunani rw'amashingwamanza Kavibe rukurikirana hagufi urwo rubanza. Ivyo byose bihonyanga ingingo ya 34 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa code de procédure pénale. Yigeze abonana n'umuryango wiwe ngo angemurigwe, nta mushingwamanza wiwe afunzwe uko twovyita kuba séquestré, afunze ivyo twokwita de façon vagabonde. Ni nko gufata umuntu ukamwareva ugaca umutwara ukamufungira ahantu nko muhira. Niko bimeze. Batinya iki kugira bamwerekane ahobwa ibintu vyo muri kahise n'ibintu bidafashe. Hari umugambi wo kumugirira nabi. Aba OPG bariko barabaza umuntu bisunga ibwirizwa shingiro, bisunga amategeko mpuzamakungu mu ntumbero y'ukubahiriza agateka kazi na muntu. Bukeye Dr Sahabo amaze gufatwa gafungwa, abafise imitaye muri ivyo bitaro vy'akarorero baserukira leta bashize abona urwandiko rurimo amakosa bagirizwa umuyobozi mukuru wa Kira Hospital. Muri ayo harimo ubunyonyezi bw'amatungo y'ibitaro, gutwara nabi n'ayandi makosa bavuga ko yaragejeje hatemba ivyo bitaro. Ico bikoze nta gitigire c'amafaranga yoba yaranyurujwe kiboneka muri ubwo rwandiko. Aha niho amashami yigenga afatira akikeka ko Dr Christophe Sahabo azira ubwoko bwiwe, imvo za politike n'agashavu afitiwe n'ubutegetsi. Dr Sahabo Christophe amaze gufungwa yacategekwa gutanga imihoho. Mwikete yiyandikiye agaragaza ko atanze imihoho ku mvo ziwe bwite. Aha abanyamategeko berekana ko ivyo umuntu akora byose amaze gushikanwa mu biro vy'iperereza byinshi bifatwa nk'ibidakurikije amategeko, kuko akenshi abikora kugira ngo akizagatwe. Maître Jean-Pierre Bigirimana nawe nyene wo mu mashirahamwe yigenga arafite ico yongerako. Ubundi mu gihe yamaze kubogozwa mu mabanga yarajejwe, nimba yarakoze amakosa n'amakosa yo kurikiranwa mu bijanye n'ivy'akazi atamusumirano, narijya yuko ingingo ya 40 y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubitwa intahe mu gahanga afatwa nk'umwere. Byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegemvya. Amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko uwo mugabo hari ibindi yasabwe gukora canke gusinya ari mu biro vy'iperereza akanka, ari navyo vyoba vyatumye ateba mu gasho k'ubwo rwego rutungwa gatoke n'abaharanya agateka kazi na muntu ko rukunze gukorerwamo ivyaha vyihoterwa bifatiye ku kubora izigufa ufunzwe. Ayandi makuru yo kwizera ijwi rya Amerika ryaronse nuko uruhande rwa leta rwoba
bushaka kugira imitahe myinshi muri ivyo bitaro ariko umuyobozi mukuru akaba yoba yarababereye intambamye. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganji bw'ubutungane n'amaparike bivuga ko yahamagaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganji co kimwe n'umuvugizi wa sentare na inyuzwa Agnes Bangiricenge yamara ntibatwitavye. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika yabandikiye ubutumwa bugira buti twari twifuza ko mugira ico muvuze kwifungwa rya Dr Sahabo Christophe yahora arongoye ibitaro Kira Hospital n'ibihe vyaha akurikiranyweko bihanishwa ibihe bihano ko hari abavuga ko yoba afunzwe bidakurikije amategeko mu bivuga kwiki bikunze mwogira ico mubivuze ko murakoze. Yamara gushika igihe twaheza guteguriye inkuru nta watwitavye canke ngo yishure ubutumwa bwacu n'uwo umuryango waduhaye ko ari umuvugizi wawo kuri iyo dosiye ntiyitavye ngo hagire vyinshi atubwira kukungena amagara ya Sahabo yoba yifashe. Ubu ivyo bitaro biramutswa Dr Sylvain Pierre Zeyimana atwara urwego rw'abaganga mu gihugu. Urwego nshingwa ntwaro nabwo rutwagwa na Ndagijimana Charles yahoze atwara sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nawe yemereye umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza kwitoreza ikindi kiringo mu mwaka w'2015 ikiringo cazanye indiane mu gihugu nk'uko abamugwanya babivuze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.